umugambi RAFG wategekanya yuko tworonka urwaruka runganwe rubaho atamugera wa sida ubaho ngaha mu Burundi. Umugambi wakoze ngaha mu Burundi wari umaze imyaka 5, tukaba usozera ibikorwa nkuko mwabibonye. Warashitse ku ntambwe iboneka cane, aho tugerageje kuraba mu biharuro byashitsweko, turabiye mu biharuro biri mu mugambi w'igihugu ujejwe kurwanya ingwara ya sida, ingwara z'ivyuririzi n'ingwara zifatira mu gitigu. Warerekanye yuko washitse ku biharuro bishimishije, aho Uburundi bwashoboye gushika ku bitigiri vya 95 kwijana, inshuro zitatu, de 3,95, bisigura yuko abantu 95 kwijana bagwaye umugera wa sida ngaha mu Burundi, bazi ko bagwaye umugera wa sida. 95 kagira kabiri bisigura ko muri abo ba 95 kwijana, 95 kwijana yabo bari ku muti upfufahaza ingwara ya sida. Hanyuma 95 kwijana kagira gatatu bisigura ko muri abo 95 kwijana bari ku muti, 95 kwijana nta mugera wa sida ucibonekeza mu maraso yabo. Twagomba gushima cane kuri ivyo biharuro umugambi washitseko, tugashimira cane gose n'abafashije uwo mugambi. Aho nagomba kuvuga USAID, umugambi wa leta w'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijanye no kurwanya sida. Akaba ariho uburyo ivyo bikorwa vyakozwe n'iyo projet ya RAFG vyava. Twagomba gushima cane ingene iyo projet yashoboye gukora ngaha mu Burundi ibicishije mw'ishirahamwe FCI 360. Akaba ari rimwe mw'ishirahamwe rihabwa uburyo n'ikigega c'abanyamerika. Rero novuga yuko vyarafashije cane yuko dushika kwihangiro rya 95 kwijana, bikazoba bizofasha yuko mwihangiro amakungu yihaye n'Uburundi burimwo, yuko mu mwaka w'2030 mu Burundi azoba ata muntu agwaye ingwara y'umugera wa sida. Aho tugeze birashimishije, turavye yuko ata bantu bacandura cane, naho hoba hariho abakiza bacandura. Bizotuma yuko leta y'u Burundi n'abafashanya na leta y'u Burundi babandanya bakorera hamwe mu gukorera muri bimwe twita plan d'action iri mu mugambi wo kurwanya ingwara ya sida. Ibikorwa bijanye no kurwanya ingwara ya sida birimwo. Tugeze rero kuri urwo rugero rwa 95 kwijana inshuro zitatu, bizotuma turiko turaba imbere, bizotuma dushika kwihangiro ryo kurandurana n'imizi umugera wa sida mu 2025.